tugeze igihe cy'isaha zitandatu n'iminota 10 hano muri studio za Radio Magara Times FM akaba ari umwanya rero wo gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi tukaba tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Armel Bigirimana ndabaramukije Armel ndogana ndabaha nikaze ndakuramukije Gerson ndabaramukije namwe muri ko muratega amatwi ibiganiro bya Radio Magara Times FM turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 30 umwaka wa 2020 sangwa ikaze mu makuru y'uno munsi naye akabagizwe n'izingiro nkuru zikurikira. Mugihe hamaze imisi hibonekeza ikena ry'umuyaga nkuba muri zone Magara ubuzeo ni bwishi buriko burahagarara harimo n'abakora amasabune. Abarinyo bareka ritegurira kurima ibiharage narijya imvura irikugwa ari nyinshi kandi ishobora kuzocika hakiri kare. Eka muri ano makuru turaza kumva n'ukuntu ubworozi bw'inkoko buriko buratera imbere hano muri komine yacu ya Bugarama. Mukanya nido rya makuru mu binga bw'ivyuma tuko dufashwa na Richard Ndayizigiye. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa mugihe hamaze imisi hibonekeza ikena ry'umuyaga nkuba muri zone ya Magara ubuzini bwinshi buriko burahagarara harimo n'abakora amasabuni. Habonimana Roha ati n'uruhombo narijya imashini basanze bakoresha isaba umuyaga nkuba akagira ko kandi asaba abijeje gukurikiranira hafi ico kibazo. Reka tumutega amatwi akayavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Gasaba Tofi. Muri no minsi twaragize ikibazo cyo kibazo sinikindi twebwe iyo tubuze umuyaga nkuba ikibazo kiremereye mu kazi kiwacu imashini isaba yuko ikoreshwa n'umuyaga nkuba kandi turiko turaraba tubona umenga turiko turahomba nkobu twahora twakira abakiriya bazanye imise bakaza gukubisa ariko muri kano kanya bariko barasubira inyuma bimukira handi ubu bayikuye ahiwacu agiye gusekuriza mu minago urumva n'uruhombo rurerure kuko tutafise umuyaga nkuba akazi kabagaga intambamye nko muri aka kazi urabona nko gusonga amasabune bisaba yuko bikora umuntu w'umufundi abimenyereye kuko isabune siyo gufata ngo amavuta canke sude caustique ngo uracanze uko nyene ibintu dukoresha biciye ku ngero iyo wakoresheje umuntu atabimenyereye akatarukira kagakora ashobora gukora ukasanga irononeka ya sabune ubwo n'uruhombo runini gikuru no saba nuko abadukurira bari hejuru twosaba yuko bodukurikiranira nk'iki kibazo cy'umuyaga nkuba kuko niyo ntambamye tubona aha twese sitwe bo ku mashini bo kuri izine bafise ikibazo n'amakafitariya ngaha baca bagira ikibazo bari bafise ikintu cagaburira umuryango ndabona ubu hagiye kuba ingorane cyane yego. Abarimyi bariko baritegurira kurima ibiharage ngo naryo imvura irikigwa ari nyinshi kandi ishobora kuzocika akiri kare. Ivyo navyo biravugwa na Sabimana Fabien umukuru w'umutumba wa Magara ya mbere agira ko kandi anavuga yuko ubworozi bw'inkoko buriko buratera imbere hano muri komine ya Bugarama. Reka tumutega amatwi. Mu bijanye n'iterambere muri umwaka wa 2020 turiteguriye ubwa mbere kurima urabona ko gice kirakabiri cyo kurima ibiharage benshi bariko bararima ku misozi hejuru kugira ngo bace batangura gutera hakiri kare na burya imvura kunda gucika hakiri kare mu kwezi kwa gatanu cyangwa kwa mu mpera zo kwa kane ugasanga imvura yagabanutse nico gituma rero bijanye n'uburimyi bariko baritegurira kurima ibiharage. Hanyuma ikindi kigara kabiri mu bijanye n'iterambere turasanga dufise mu mabagwiza tonga bariko barorora inkoko zitari nke inkoko zoba zababa igihumbi aho ku munsi yitega amagi yababa 60 izo nkoko ziba zataye. Izo nkoko ni inkoko nziza cyane ni inkoko bararanguza amagi kira misi yose uko zitaye urondera amagi ngaha muri iki gisagara ntucoka nkuko twara tubanza kuja mu gisagara ca Bujumbura urumva ako nakarusho kanini cyane aho dushobora kuronka inkoko zitari nke muri umwaka 2020 n'umugwiza atunga yungunganije we nyene arubaka impozo ashobora kutungira izo nkoko ahantu hanini cyane ho bahaganza nk'imetero kuri 40 metero 40 na 25 n'ahantu heza yaruhubatse neza ararondera n'abaganga ndetse n'abakozi batari bake kandi urumva ko cyanye n'iterambere urumva ko hariho n'abakozi batari bake bace baharongera koyoko kandi natwebwe ubu ari umwana akeneye igi canke umuvyeyi canke umupapa urumva biroroshe kuyagurira hafi twe tugize imisi amagi atibonekeza mugabo amagi aribonekeza kubera iryo shira hamwe. Anongera avuga ati naho hariho iterambere muri komine ya Bugarama ati baraca hanzwe n'inkukura ivyo navyo bikaba biva yuko atamabarabara meza asanzwe ahari. Ongera mutege amatwi umukuru w'umutumba Magara ya mbere hakaba ari inkuru dukesha mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Naho hari iterambere ikindi kitu hanze n'ibintu bijanye n'inkukura kubera amabarabara atama kanevo
ivyo nivyo bica bitononera igisagara y'imvura iriko iragwa ari nyinshi. Ivyo birakunda kuca bituma hari amazu menshi yakunda guhenuka na cyane muri aka gatsimbiri ka Kigobe. Hanyuma bijyanye n'iterambere nyene uriko yitegereza urabona yuko dusanzwe dufise amazu meza uravye nk'irya nyubakwa iri impande y'isoko umanutse kwibarabara rya rija kwitanganika urabona ko hari nyubakwa nziza cyane kandi urabona yuko mu myaka iheze nta mazu ya etage yari ahari mugabo uri kuraraba kwitanganika urabona ko uhabona etage kandi turiko turaganira n'abene gihugu benshi barafise umurindi wo kubaka etage muri iki gisagara kuri mutumba Magara ya mbere. Ku isaha 6:15 aha niho turangirije amakuru yacu twari twabateguriye. Reka nshimire bagenzi bacu mu ruganda gutorokanya amakuru yadutorokanirije, nibagiye gushimira Richard Ndayizigiye yatumye amajwi abashikira neza. Amakuru yo mukamwashikije na Armel Bigirimana, mugiraho muba mubaho. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM.